abazana amoko ahubwo uryavuga amoko abashaka amacakubiri. Mu Burundi hari ubwoko bumwe. Je naragendereje ndaja mu bindi bihugu ndasoma ingene abo bakoroni nyene baduhenze. Gendo uvuga uti Ubushinwa buratunze, hari ivyo dufise burya Ubushinwa butagira. None wowe ufise itongo rinini kubera iki Ubushinwa kurusha itunga? Aho kwemera ko mu Burundi twigeze kuba dushora isukari hanze. Sosoma ikiri sosoma. Je ndakubwiye nta na kimwe dukura hanze tudafisa. Wewe waruzi ko ni petrole tuyifise ngaha? Petrol? Igitoro ngaha turafise. Kiri he? Hirya mu Rukoko. Ciwacu no muri Tanganyika. Abaramva makungu ava mu vyo washoye. Mwayivuze Burundi burafise ibitoro, bufise buri kintu cyose kugira ngo nabwo bube vya bihugu vya mbere bitunze. Mubona ho hindurwa uburyo twiga canke birasaba yuko turinka abantu baje kuvyiga. Igihugu gitezwe imbere n'abarundi ntigitezwe imbere n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Gitezwe imbere na beneco abarundi. Ikaze kiganiro main switch kica kuri Buja TV Canal Plus ni kuri chaîne ya majana 633 nayo kuri satame kuri chaîne y'ijana na 10 niganiro garuka ku makuru yaciye mu nyamakuru cyane turabira hamwe yavuga muri politique tukarabira hamwe mu mibano ubutunzi sport imigambi bwaruka ndetse n'ibitari bike bihanze ubuzima bw'isi vyose nimco kiganiro gica kuri Buja TV kwa munsi wa ku munsi wa gatanu gore gisaha 2 zigitone gisaha 4 aruko kandi ganiro kandi akigasura mige cisaha 2 z'ijoro. Je nitwa Silva uyu munsi rero turi kumwe n'umutumya dasanzwe twagira ubako byo kwakira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe kandi narongoye ibihugu by'ubumwe bwa Afrika. Dufise byinshi kuganira ko Burundi turimirije amatora y'umwaka uza wa 2027 President Evariste Ndayishimiye numwe rero umukandida bashizwe imbere n'umugambwe uri ku butegetsi turaza kurabira hamwe iby'amatora turabira hamwe ndetse nimbona kazoza y'u Burundi bwifashe 2040 ndetse uzabuteye imbere muri 2050 zagana bitari bike kandi vyose ni mwakino kiganiro. Tuguha ikaze mwakino kiganiro President Evariste Ndayishimiye. Murakoze cyane ndabaramukije mwese ndamutsa n'abariko barakurikirana ikiganiro cyawe. Twizere ko bumeze neza amahoro. Je meze neza. Bwakeye kandi ku bushobozi bw'Imana buzogera buce. Cyane. Uko umwaka utashe umukuru w'igihugu arashikiriza ijambo abarundi kandi umwaka wamufise icivugo. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka wahariwe avuga umwaka ukunda igihugu. Mbega President ikicivugo cyo kuvuga ngo umwaka ukunda igihugu ikicivugo cyatowe hisunzwe iki? Uravye Burundi aho bwaciye ingorane twaciyemo ukaraba aho tugeze ubu turabona yuko hakiriho akantu navuga nti akarezareza kuko tiyumvamo igihugu kuko haraciye imyaka myinshi biboneka yuko abantu bataye umurongo mbere navuga nti umutima wo gukunda igihugu waba wagiye kuva umukoroni ashika mu Burundi kuko igihugu gutwagwa n'umuntu atari mweneco no mwijambo ry'Imana biranditse ati ntihagira ko mwitorera umwami abarongora ntimuze mutore umunyamahanga muratora umwe muri mwewe. Umunyamahanga barongoye ikintu ca mbere abari nk'umusuma ndetse nabo bari nk'abasuma. Umusuma rero akabarongora icambere abakuramwo uwo mutima wo gukunda igihugu kuko ugikunze woca umwirukana. Nico kandi noneho urabizi no kugira ngo ahinjire abarundi bagwanye imyaka 7 kuva mu 1896 gushika mu 1903 abarundi bariko baragwanya umukoroni ntiyinjire. Umva yuko barakunda igihugu cyane namandavyiyumvira ingene bashobora guhamagarana bose ugasanga bari ku rugamba umugabo wese yari ku rugamba novuga birerekana ko abarundi bose barakunda igihugu cyabo inovuga itongo ryabo kuko ntahandi bafise baje. Mugabo yarabona yuko babandanije bafise umutima wo kugikunda ntikizomworohera ingena agivyaco erega hajya bari baje kurya none wova nko mu Budagi hariya hose atakirije kurondera mu gihugu cy'u Burundi. Rero novuga yuko umutima wo kwankisha abarundi igihugu watanguye ico gihe urarandagata
gushikaho umukoroni agiye aho kwiyumvira kubaka igihugu, kuko icerekana yuko umuntu ataba akunda ikintu ntacubaka. Ntushobora gushariza ikintu wanka, ico wanka ntukunda ko gikura. Urabona yuko n'umukoroni agiye aho kubaka igihugu ahubwo bagiye kugisambagura. Rero uwo mutima urabona ko wabandanije, umaze kubona umuntu yica mwene wabo ataca muziza, nuva ntabakunda igihugu, kuko baragisangiye bose, n'igihugu n'itongo ryacu twese. Ivyo vyose rero ari abo bariko baricwa n'abariko barabica, abicwa bo bakavuga bati ico gihugu si gwanje, igihugu co gupfiramwo, igihugu merewemwo nabuku, si igihugu. Ugasanga rero uwo mutima uraza. Ca muraba rero imvyaro zabayeho kuva mu 1903 aho abadagi bafata igihugu gushika mu 2005 aho twavuga ko ari injyane zahagaze. Urumva yuko ari uruvyaro rutakigira aho ruvoma umutima wo gukunda igihugu. Nuva dutegereza rero kuvyara urundi ruvyaro rushasha. Niho rero hatangwa izirya nyigisho zo kuzirikana igihugu no kugikunda, tukaguma turaba inyifato y'abarundi. Turavye inyifato rero turabona yuko hamaze kuboneka abarundi bakunda igihugu, mugabo hariho abandi batagikunda. None rero ko umenga n'abantu bari mwihiganwa ryo kwanka igihugu no kugikunda, reka rero turabe abantu bakunda igihugu bibonekeze uwo mwaka. Nico twaciye tuba tuti ni umwaka wo gukunda igihugu, kugira umwe wese yibonekeze ko akunda igihugu. Mwarabonye nk'akarorero navuze, nk'umuntu afata ugasanga mu rugo iwe hari amashurwe, harakubuye, hasize neza, muga kwirembiwe kwibarabara ugasanga niyarara. Biba vyerekana yuko harya siyiwe aba yanka igihugu. Burya nk'ubu ushaka kumenya uwanka igihugu ubaza kuraba kwirembiwe, usanze hari amayarara, nuva ntashobora gushariza aho siyiwe, ntakunda igihugu. Rero akunda harya mu rugo iwe, nico tubusanga aho hakubuye. Ni injyango yisiguro uca witegera, no mu buryo bwo kugarukana abantu batanje akarora bakunda igihugu baje imbere, abandi nabo babakurikire, gushikaho rero tuzosanga igihugu cy'u Burundi twese tucimvamwo, tugikunda, dushobora kucigura. Kuko kwigura igihugu sico conyene, none atawuguteye womenya gute ko n'igihugu. Nuko ushaka ko igihugu cawe gikura, kigira iteka, kiboneke n'umuntu akibonye n'isura gusa acavuga ati yo kajyaga ngo ni keza. Urabona nk'umwana ukunda, uramusigiririza, urashaka ko umwana akura, nawe ukunda igihugu, urashaka ko igihugu gitera imbere, gikure, kivaho kiri, gikure kije heza. Ivyo vyose rero nivyo bimenyetso by'umuntu akunda igihugu. Hama ku bantu banka igihugu vyoba biva kuki? Nakubwiye kwanka igihugu n'uwundi mutima ubugize. Kwanka igihugu ni nkuko woba wanka umuryango wawe, kandi urazi yuko hariho n'abantu banka umuryango wabo burya. Erega burya shetani zikora kwishi, zirakwankisha n'umuryango, ugasanga urabona agahene yarishabe, vyerekana ko atakunda umuryango. Rero ico biva ko vyose n'uwo mutima wo kumenga. Uno musi uzurabe n'umurundi hagize agakomye ashaka kwigira ku mukoroni, hajya vyerekana iki? Kagatima baduteramwo. Twarabaye nivyo, twararorose umwidegevyo, muga ntitwatutumuwe. Kagatima kari hagati. Mu gifaransa novuga nti on a été libéré mais on n'a pas été délivré. Niko nuwo bivuga mu gifaransa. Novuga kagatima twari dufise ko kudakunda igihugu ntituragatutumuramo. Abo bantu rero ntuvuge ngo biva kuki, naba ko gatima kataravamwo. Niho uzobona rero agakomye ndagiye iburaya ku mukoroni. Novuga umukoroni aracari mu mutwe iwe, niwe akimutwara, niwe akibona yuko ariwe. Ntuvuge rero ngo biva kuki, nta handi biva kuraho. Kuva inyinshi zitanguye zo gukunda no gukundisha igihugu, mubona hari impinduka ziriko ziramo mu Barundi? Ziramaze kuba nyinshi. Nk'akarorero ubona ko ubu abarundi bama barikanuye ku vyerekeye umutekano. Ubu nabo batakanuye cyane, ubona nyene batama bagavye, ni bakeye cyane bari kurusha. Muga abandi mwarabonye n'igihe habaye ibimenyetso vyerekana yuko Burundi umwasa ashobora kubutera, warabonye ko bisha vuga ngo tubwire rero natwe tuje kugwana. Naravyumva muri izi mbuga nyagiro, none twe ntitwaje kugwana, tuje kugwana. Nuvuga birerekana yuko
umutima wo gukunda igihugu waramaze kuza. Ikindi urabona ko abantu bariko barakora, uriko urakora burya uriko urakuza igihugu. Abantu baratanguye kuja ku kivi, barana nko bigihe twavuga tuti kirazira ko mu Burundi tuba abantu bishonje twama tugendera ku magufa. Hana ko kwashi ntayubona kubera iki nkaho n'isura nziza abantu babonye abarundi nico tuma tuvuga tuti babe basukuye. Ntushobora gusukura utagira mikoro, kugira ugira mikoro naho urakora ukagira akantu ushora ukaronka mikoro ugashobora guca wambara neza ukambara karato ahantu hari utuntu tumeze nk'utumarayika ucavuga ko ari igihugu cyasa neza. Rero je ndabibona yuko abantu bariko barataha gukunda igihugu ko barakibona ejo. Mugabo kare ntibavuga ngo ndakibona ejo, nico gituma bavuga ngo amaraso y'umugabo ngo nayamuraye mu nda. No twarose agacarya aho yoziganije aho yociye adushira tukamubera umutahe uzomubesha hejo, ntavyo bagira ivyo baca barya. Ubu rero ndabona yuko hari ibiriko birahinduka. Tubakeze umugambi ku butegetsi CNDD-FDD uherutse kubizera urabashira imbere kugira ngo muzoserukire mu itora ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2027. Ikoraniro ryabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Ni ibintu mwari mwiteze, mbega mwana vyakiriye gute? Icambere nagenda kubwire ko umuntu azi neza ico yaremewe akura ari umubwiriza. Iyo bariko baratora batora umwe mu bangana, burya nawe uri umubwiriza nuko utarabitahura neza ngo bimenye ko nawe uri umutegetsi. Hama rero ko twese turi ndongozi turababwiriza, muri abo babwiriza rero batoramo umwe. Iyo rero wewe maze kubimenya wamuze uti aha ndi mu bashobora gutorwamo. Umuntu wese abizi avuga ati si jewe, sinzi ko ari jewe, mugabo wamuzi yuko hatereza kuvamwo umwe kuko twese turabwiriza. Rero kuvuga uti wari uvyiteze, icambere nuko nzi ndi mu ndongozi mu babwiriza bashobora gutoramwo umwe. Ikiba gisigaye rero no kuraba ubwizigirwa rero baza guha umwe mu bagumyabanga. Rero ico novuga nti ni ibintu bisanzwe bavuga ngo wari uvyiteze cyane ntiwari uvyiteze. Ni benshi, ni muri benshi batoramwo umwe mu bangana. Icambere rero ico nakoze cambere no kubashimira kuko abantu babiri cyari batatu bashize hamwe bagahuriza ku kintu ucumenya ko n'Imana irimwo. Rero abo bantu bemera bakagamburukira Imana ugasanga bafise umutima umwe, nico cambere ubashimira ko bashimira kuri ubwo bumwe bafise bwo gushobora kumvikana ku kintu kimwe kandi umwe wese afise umuzirikanyi wiwe. Nico gituma rero bwa mbere kwabaye gushimira abagumyabanga bose mbere kuko bajya barabaserukira abagumyabanga. Haje umwe wese yaje afise ijambo yumviriza ibya hirya no hino, abari babikwiye urumva bari benshi gukuramwo umwe. Hama ikindi canezereje nuko jewe nari nsanzwe ndongoye igihugu ku buryo bari bafise ivyo bangaya, abandi nabo ntibari bwagira ico babagaya. Numva rero barashobora kuvuga bati urya twaramaze kubona aracumbagira aha, reka twironderera uwundi. Ubonye rero bavuze bati ko nta muntu atagira kanenge, vuga bakavuga bati urya vyotuma novuga ko bampaye amanota ku bikorwa maze igihe ndiko ndakora iyi myaka 6 ndongoye igihugu. Novuga yuko barafise vyinshi banshima kuruta ivyo bangayira. Rero nkaho jewe ncanezerwa, ni vyiza gukorera abashima mbwa kandi nanje nca numva yuko binezereza kumva ko nakoze ibishobora gushimwa ku buryo bagumyabanga bishima. Ego nivyo hari abandi bashobora gusanga batabikunda bakavuga bati oya tuzorondera uwundi. Nico gituma nanje nacivuga nti ubu baratomboye iyindi migambwe canke abandi bigenga bavuga bati ko bazanye urya ndabona aho nzomutsindira. Nico gituma baca bazana uwo babona azoshobora kuntsinda. Hajya bagize bakwe baratomboye abo mu yindi migambwe ndetse n'abandi. Hari n'uwundi usanga yavuga ati jewe nzokwitoza yigenga, hanyuma abonye ari jewe bagenga akavuga ati urya nzomwipimako, agaca hesha akabihe yena. Abo mu migambwe naho baca bavuga ati turondere ushobora kwipima. Rero ni vyiza cyane kandi
ikintu kinezereje nuko biboneka uko ivyo byose turiko tubitegura turi mu mpore nta njyane, abantu bibereye ku kivi. Usanga rero ibi navyo birerekana ko igihugu abantu baratanguye kukibona yuko igihugu atari ico kuza uradogoya uconona, kuko hama hatwara umuntu umwe. Aha naho abantu bahiganwa ari umuyoro havamwo umwe, kandi ubuzima bw'igihugu barabandanya kuko uwo ntazoza kurima iwawe. Emwe ntuzohava uvuga ngo ko bagize umukandida ngo zokwitoza ngo ninatsinda bakaba arico batora mu Burundi ngo nzoca nza kurima iwawe. Sinzorima iwawe. Mugabo uri ndongozi uramwereka inzira irora kwiterambere ryiwe. Nico gusa mugabo abakozi n'abarundi nibo bateza imbere igihugu. Nivyo muri iyo koraniro baravuze bitari bike bakugomwe, baravuga ati koko reka kandi tumushira imbere kuvyo yaranguye mu imyaka 6. Mwabivuze kandi muravuga ati nivyo ntihabuze n'utunenge mu kindi kiringo bakongeye, nivyo urabagiye imbere kandi kumure mufite n'icizere kandi cyo gutsinda amatora. Mumva ari biki muzokora mutakoze mu ino myaka 6 irangiye? Igihugu gutera imbere ntuvuga ngo ivyo utakoze tuzoshika ryari. Urugendo ruratangura ukagenda utarashika ntuburashika. Ntuvuga ngo ivyo ntakoze, oya nturashika, hari ivyo utarashikako. Kandi urabona ko n'ibihugu biteye imbere n'uno munsi ntibirigera bishika. Urigera bumva ngo turicaye ngo nta migambi tugifise, bagoma bakora. Rero jewe ikinezereza ni kimwe nuko twaramaze kugira umushinge. Burya umushinge warabonetse. Umushinge wa mbere nuko abantu batanguye guhinduka mu mizirikanyi yabo ko bijanye no gukora ibikorwa by'iterambere. Ikindi kigira kabiri, turafise iyo tuja turafise imbono kazoza, tukagira n'ishusho kazoza. Imbona kazoza turahiyumvira, tukahabona, tukabona n'ingene twoshikayo. Iyo rero umaze kubona iyo uje uramenya uti sindashika. Iki conyene iyo ubona ko utarashika uca utangura kwiremesha uti shishikara urugendo mugaho tuja turahabona, kuko uba waramaze kuhacapura. Rero urumva turafise umushinge, turafise abarundi batanguye gukanura baja ku mirimo, ndetse mbere dufise abarundi bugwaruka bagifise inguvu, barafise inkomezi zo gukora, kandi ndabona ishaka bafise. Hama tukagira rero n'imbono kazoza, iyo tuja tukaba tuhabona. Ubu ivyo rero vyose ntitwokoma turi mu gutangura. Ubu tuza turaraba mbega tugeze hehe, tugejejeho ikivi gushikaho rero tuzobona Uburundi ari igihugu giteye imbere nk'ibindi bihugu. Turakunze kubona iyo hageze mu matora hari imigambo ndetse n'abanyepolitike bamwe bashira imbere bijanye n'amoko bakanabihagarako cyane. Muga turakunze kubona mwe mu bijanye n'amoko mwifata ibisanzwe. Mbega ni kuki abaza n'amoko? Ahubwo ujyavuga amoko abashaka amacakubiri. Mu Burundi hari ubwoko bumwe. Je naragendereje ndaja mu bindi bihugu, ndasoma ingene abo bakoroni nyene baduhenze. Mbere gushikaho numva maramaye. Je namaramaye munsi nasoma igitabo canditswe na Emile Mworoha be na Jean Pierre Chrétien ushigikiye intwaro y'igikoroni no Murundi. Uwo Murundi yari gufuma mwanyira. Abaze kuvuga yuko abahutu n'abatutsi n'abatwa batamuka hamwe. Je narabajije, je nibambwire ubwo bwoko bubaho butagira umwami butagira ururimi. Ntaho ndabona ubwoko butagira umwami butagira ururimi. Genda aho hakurya ikongo uza gusanga ubwoko bwose bwifitiye umwami wabwo, bwifitiye intara yabwo. No kuvuga yuko twenga mu Burundi dufise umwami, twari dufise umwami kuva imyaka w'abarundi. Bamwita se barundi. Umwe, ururimi rumwe rw'ikirundi, intara imwe y'abarundi. Hanyuma uravye twabaho nk'umuryango, ku buryo ku mwaka abarundi bararungika intumwa zigenda ibwami ku muganuro guhezagiza imbuto. Uriko rero biraba twe turi ubwoko bumwe. Rero jewe sinoja ngaho nanje nitwa se barundi ntangure kugahura abo barundi ncambasende se bahutu se batutsi se batwa. Nukuvuga abo baza nivyo
nabarondera yuko abarundi batagira ubumwe ngo bubake igihugu cyawo, kandi murazi ko ivyo vyazanywe n'abazungu navyo nyene ntivyazanywe n'abarundi. Abarundi n'abantu babaho mu miryango nka kumwe kwa bene Isirayeli. Bene Isirayeli n'ubwoko bw'abavutse kuri Isirayeli, Yakobo. Mugabo muri uwo muryango harimwo imiryango yindi, niho tumvamwo abayuda, twumvamwo abenyamini, tukumvamwo aba Efurayimu, urumva bose turababona. Iwacu natwe turi bene Burundi. Uzoshake wumviriza mu bindi bihugu, none urumva ngo bene Kongo, ngo bene Kongo, ngo bene Tanzania, vuga twe tuvuga bene Burundi, bene Israel. Nkaho musa witegera ucuvyuba bene Burundi. Hama muri bene Burundi rero no kuvuga yuko harimo imiryango, ntihagiye uzokumva ngo abashubi, ngo abajiji, ngo abanyakarama, ngo abahanza. Ni imiryango nka kurya twumva bene Efurayimu. Je ndazi yuko je umuyengero, je wacu nahora numva bavuga ngo hajya ngo kiriya ngo kivumu ngo ni China bayengero. Uca wumva yuko nuwavutse kwa Burundi ni mwene Burundi, mugabo hakaba iyindi miryango. Rero jewe sinoja ngaho ngo nze ndambira, ahubwo nshaka ko abarundi bumva ko ari abarundi. Je rero uzobona ibyo by'ubwoko ndabwira nti ni waba uri umuhutu, bo muhutu ndabirya bimariye iki mwiterambere ry'u Burundi, bimarira iki? Ni waba uri umututsi bimarira iki? None cenja muri urwo rukino oya ica wimvira kwitabira ururirimbo utanazi ico ruvuga, kuko n'ururirimbo rwazanywe n'umukoroni. None natwe abarundi duce turuja ko tugira ivyitabirizo tutambe tutazi n'uwafoze urwo ruririmbo n'akarangamutima kago. Rero abantu uzobona abanyepolitike cyane cyane nibo babikunda, kubera babona yuko ari byo byotuma baryana, umwe wese agashikira ivyo yipfuza. Burya umukoroni yaraduteze umutego ukomeye cyane, kandi iri mu mitego ituma nk'abantu bose bibona ngo barize uzosanga aribo badatera imbere. Burya abantu bize ntibatera imbere, sindabibona igituma. Bose akubwira kugira atera imbere ko ategereza kuronka akazi muri leta. None bumva bateye imbere. Iterambere ry'ukuri ni ukudasaba. Ega no gusaba akazi ntushobora gutera imbere nk'umusavyi, kubera iki utorema akazi kawe. Kubera iki wewe uja gusaba uwundi, mbega uwo wundi vyaguha wewe ntushobora kuvyiha? Niwaba umuntu umubwiye uti mpakazi dufate nje gukora mu ihinguriro ryawe, kwekera iryo hinguriro ntorikora, aho ndinda koza gusaba akazi. Iryo hinguriro je sinarikora, wewe warikoze kubera iki? Ucuvuga ngo wari ufise umutahe wawukuye, wewe wavutse ufise angahe? Ko twese tuvuka turabora udashobora no kwicara. Havuka ibisigi by'abavyeyi. Ibisigi by'abavyeyi nivyo bitungisha abantu. Aha reka turabe byare haba abonemera, usanga navuga nti nabatunzi tubarabe neza, turabe iyo bakuye itunga. Jewe umuntu nemera w'umugwiza atunga ni turi muci Nengari Tavyimana. Turi muci je naragiye iwe ko ihinguriro ry'amamatera ndamubaza ingene vyagenze, ugahiyumvira ihinguriro umwumvirije byose yahereye kubusa. Yahereye kubusa, umutahe Imana baraguhaye, ni wewe wenyene reka, ni wewe umutahe utegereza kumenya ingene wironderera. Wowe urashobora kuja gusaba akazi k'ububoyi, mugabo atari kajya akazi k'ububoyi ushaka. Ushaka ry'amahera ukura ukavuga uti jewe icompa 100,000 noba ngiye. Hariho umuntu azi ko 100,000 bitavamo ikintu, muga je ndabizi ko bivamo. Uwo turi muci rero niwe yambwiye, yarakoreye leta ngo bashaka kumujana mu buserukizi bw'u Burundi mu Budagi. Aca arashavuga ati munyirukana mu gihugu canje kubera iki? Bimwe navuga rero gukunda igihugu. Je mugiye kunta mu Budagi ndasa. Aca aguma ngaha. Aca abona muri Tanzania barakora imatera, abarundi bagura imatera Dodoma. Ati none imatera ntishoboka ga mu Burundi tagiye kwirondera i Dodoma. Aca agenda arondera umu professeur wo kuri university, arababwira ati mbwira wewe ko wize shimi, urabona formule twakoresha kugira dukora imatera ntayo wotora? Ati babigira ukuntu ati tugeze turabe. Yavuze ati je amahera nahora nkorera muri leta n'umutahe waje.
imatera ya mbere bayikoreye mu isafuriya baharuza kagasaha ka disco amasogonde bati kurako ningoga araduga gushika kuri rya exime ubona umugwiza atunga erega ga mu Burundi hari abantu bazakubwira ngo bafise miliyaridi mukadashobora kuvuga ngo cende mu miliyaridi kubera ikibo camubaza ati wayakuye Dangote n'umugwiza atunga arakubwira amaheri yo yakuye cera bingiganiye Dangote burya atanguriye kurimye n'ubworozi ikoje ndiga kugira numve nanje ngene notunga iyo nzira we waciyemwe je sinoyicamwe jewe naratanguye umugambi mutoyi wo kurima ibizinu nta bihumbi 100 natanguje muga genda urabe yugeze kubera iki ivyo wungutse bivyara ibindi ivyo wungutse bikavyara ibindi ivyo wungutse bivyara ibindi ivyo wungutse bivyara ibindi kushika ahantu muga ingorane dufise nkuba hariho umuntu umubwiye uti sha uti wagira projet ngo none je noronka umutahe nk'wowe wawe gute ntambajije ngo watanguje agaho gitagura ubigira gute ashaka guhera aho geze je burya nico gituma abantu badatera imbere kubera mu mutwe baramaze bonyene kwiboha ashaka imisi yose guhera ku vy'uwundi ashaka kwigana uwundi mugabo mbego uwambewe vyagenze gute hari umunsi umwe secrétaire général w'umugambwe CNDD-FDD yabajije ikibazo ariko aravuga ati mbega watanguye kwigisha umudogiteri nawe yizgiye erega none wewe uri docteur wigishijwe nande n'umudogiteri uwambere nawe uwambere yigishijwe nande ubu tuze turagarukana ubwenge ukiyumvira uti none jene burya niho havuye n'imbona kazoza navuze none ko Burundi bavuga ngo nico gihugu cambere kinye kwisi bijya bindi bihugu bitunze vyaciye mu nzira yihe Uburundi butocamwe ndarungika n'intumba zija kuvyiga ziraraba nsanga nta kintu na kimwe kiri muri ivyo bihugu vyose bitunze Uburundi budafise bose bagize iki bemeye gukora bahingura itunga kama Imana yaduhaye bose gendo uvuga uti Ubushinwa buratunze hari ivyo dufise burya Ubushinwa butagira biriho Ubushinwa twarahaririye igihe kimwe bavuga yuko Uburundi butunze kurusha Ubushinwa gushika n'abavuga yuko twebwe ari cyo gihugu kinini kiruta Ubushinwa turahari adusanga n'ivyo reka nivyo gute icambere Uburundi ni bunini kurusha Ubushinwa ko twaciye dufata uburinganire bw'Ubushinwa tugaburira abashinwa bose Ubushinwa bugizwe n'abantu bangana n'umuriyaridi n'imiliyoni amajana 4 uburinganire kubagaburira batwaye akantu gato imugaba dufata Uburundi tubugaburira abarundi tuca dusanga umurundi ni watwaye hanini none wowe ufise itongo rinini kubera iki Ubushinwa kurusha itunga kubera iki duca turaraba dusanga iwabo igice kinini n'ubugaragwa atamvura irigera igwa kuvisi yarema igice kinini none ko rikira turusha itunga turaraba none inibiki bafise ubutare bafise natwe turabufise nta butare bafise rudafise genda muri leta zunze ubumwe za Amerika ahubwo twe hari ivyo dufise leta zunze ubumwe za Amerika idafise hariho umurundi aba muri Amerika w'incabwenge ikomeye cyane yize ibyo byose bijanye n'ubutare niwe yaciye abimbwira ati heraba murafise ibi Amerika ntavyifise none ko iki Amerika itunze kurusha Burundi none twe iyo nzira baciye twayicamwe genda urabe bose bahereye ku burimwe muga twebwe uwize wese avuga ngo urimwe ngo bawihamvye ubona kandi tuzi neza yuko umuntu ateza gufungura imbere ya vyose ateza gufungura none kubera iki twese tutogira umuntu agira akantu yimbuyiwe none ntibishoboka birashoboka gose igihe kimwe mu Kayanza babwiye ngo amatongo yaranze ariko ndabwira ivy'uburimyi igihe inzara hari bakiri inzara nyinshi inzara itera hanyuma ndababwira nti murabesha nta matongo yaze mu Kayanza ati yaranze gose ntoya je kizonyereka ko amatongo yaze no munsi ivyatsi bitaribwa ntazosubira kubibona byose vyahindutse biribwa uwo munsi nzoca menya nti none ubu naho tuza kurondera handi dushira ibindi biribwa hehe gabasha mugihe nzombona ishinge nzombona ibiti bitari vyamwa
nkabona imitobotobo hajya jezo kwaba kubwira nti isi iracariho. Hanyuma mu Kayanza bacava hasi batagwa gukora, hari inzara basubira kuva mu Kayanza. Genda urabe ubu nibo ba mbere bibura ibigori vyinshi kubera iki baca n'ubwenge bashira hamwe amatongo n'ibiraya cyane byose bashira hamwe. Muri Etazini genda murabe batanguriye ku burimyi mbere bagushika baja kurondera n'abacangero abacakara baraja kubarondera barabazana kugira barime. Mu Bushinwa genda urabe bose bahereye ku burimyi, za Korea y'Epfo bahereye ku burimyi. Igihugu novuga kitahereye ku burimyi ni Singapore. Singapore kuko nagahugu gatoyi kari gafise aho karima batungishijwe n'ubwenge nabo. Erega ubwenge nabwo nitunga kama Imana yaduhaye. Nero ubwenge buva mu ishuri kwiga. Ubwenge none amashuri atarabaho sogokuru sekuruza wa sogokuru wawe ntiyacura. Ubu butare bw'icuma dufisa, ubu muringa dufise ngaha, umujovu dufise ngaha ntibawucura. Yari yize geology amaja, yize kuba engineer minier. Ntumva ko ari engineer minier, yari yavyize amaja he. Uno munsi aba engineer minier dufise ubona isuka ntituyigura mu Bushinwa, n'imbugita tuyigurira amaja vyose biri ahanye. Mugabo uwo mujovu sizigatsinga z'amata ntituzikura hanze. None ko twiyize ko tufise aba engineer ko tufise aba doctor none habuze iki nyene aho rero nucubaza nta kantu wama wumva yo kubwenge n'ubumenyi bitandukanye. Ubwenge buraremanwa indemanwa, ubumenyi nabwo nubwo bakuzanako. Naho uzogira gute ukamenya ubumenyi utagira indero ntibikunda. Nikijya bita mu Gifaransa ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ntushobora kuvuga ngo je narize. Umuzirikanyi wawe uhumirije ukiba mu mwijima. Erega umuzirikanyi wawe uhumirije ca wiyumvira wowe uragenda mu ishuri, umuzirikanyi wawe urahumirije bagatsindagira ibintu muri uwo mutwe wawe, mugabo ntuzi n'ico uzobikoresha. Kubera iki? Umuzirikanyi wawe urahumye. Nihagera rero uzubona abize bose bashaka kwigana, nta ushaka kurema gwiwe, kandi Imana yari yakuremye ngo ureme. Erega reka vyanditse Imana yo yakuremye kugira ubandanyirema. Nico gituma Imana itaremye inzu ntiyaremye impuzu, kuko we yaciye iguha ubwenge kugira ngo ari wowe uzoshobora gukora impuzu. None twebwe rero aho kubikora tuja kwigana. Je ndakubwiye nta na kimwe dukura hanze tudafisa. Wari uzi ko ni petrole tuyifise ngaha? Petrol igitoro ngaha turafise. Kiri he? Hirya mu Rukoko ciwacu no muri Tanganyika. Habuze ugiye tuciye. None kumbaza ngo habuze iki? Ntabize dufise rero, ntaba docteur dufise. Mugabo turindiriye ko umunyamahanga ari wazoza kubidukorera. Reka basi ntajya kare karero gato. Mu Burundi twari dufise amahinguriro atari make yagiye. Dawe nkubwira rero ko dakondike. Haramwe mu yagiye arahomba. Barayabomaguye. Barayivye. Ntiyahomvye barayivye. Bene iyo nimvugo mbabarira amatwi barayivye. Ngibwa nabandi. Aba bavuga ko baserukira leta. Erega urumva iyo bagutwaye conscience utagira ubuzirikanye. Burya ko umukozi wa leta dufate umuyobozi mukuru wishira hamwe rijejwe kunganira ikigega ca leta. Ashitseyo kubera atagira umuzirikanye. Araraba ikigega kiriyo. Ngo mbe nani ngo bijya bintu bitagira ubicunze. Niwe aserukira leta. Erega leta nta buzohurira ngo mugire ngo ndagize bwakeye leta. Ntabwo nzopfa buhuri. Ucumbaza uti none kwiriho. Iriho nyene. Leta ni ikijya bavuga ni nk'urwego. Nyano rwego rurabaho aba baruserukira. Leta rero uwo muntu agiye kuyiserukira muri ico gisata kugira ngo kisahirize ikigega cy'igihugu dushoboye gukorera bene igihugu. Ashitse rero akaraba nta numwe abicungereye bya bintu. Yibagiye ko ari we abicungira agacavuga ngo ngo bijya ko baratakibira reka nyoremwe bikeye. Kubera iki? Ntagira umuzirikanyi.
iyo aba yarafise ubuzirikanyi yari kuvuga ati ya none ko je banjanye kugira bari jewe nja kwimbura kugira nsarize itunga ry'igihugu ikigega cy'igihugu mbega yemwe bizohava binanira hari urigira wumva bamugize deja avuga ngo bagushize mwifu ngo turagukeje ati murakoze cyane kubera iki hari urumva mubwiye ngo hewe ngo hajya ahantu ugiye shaba kugeretse kw'amabuye yavuga ngo ndagukeje ngo felicitation nawe ati merci aho nta nivyo ashoboye urazora ivyo biriho nivyo rero vyatumye rero ayo mahinguriro yose apfa aho kwemera ko mu Burundi twigeze kuba dushora isukari hanze Sosumo ikiri Sosumo ubu nuva bikusigura iki uwagize Sosumo yarafise umutima wo kuduza igihugu gitunge mugaba basubiye inyuma abamusubiriye nabo bari bafise umutima wo gusambura baca barayirya ndabo no munsi dushaka isukari iva hanze aho twari kwishora hanze kandi uvuganye n'abandi bagwiza atunga bo mu bindi bihugu abwira ati mu Burundi mwebwe isukari mworonka iyo mushora mugasigaza uburengete ntitwabukorera ngaha nyene murazobaza amashira hamwe yitwa za Rovinko za Verundi gukora amacupa ngaha ntivyasambaguritse baravyivye kubera iki wa mutima wo kudakunda igihugu badashaka igihugu gikura rero ubu turi mu gihe rero dutegereza kugarukana uwo muzirikanye wahumirije ukanure tuve mu mwijima tutangure gukora hariho abantu babona ati mpakazi muri leta mpembwe uhembwa yo kuyamajaye iri gutegereza guhembwa amahera mwimbuye mugabo kwiyumvira wa wundi yagumaza n'imfashanyo hari ibintu rero dukwiye kwitondera niba uzawumva abantu bariko bavuga ngo amahera mva makungu wamaza ava hehe zana iki kigugwa mu mahera mva makungu mugabo ntanazi aho n'umuntu yize muzobumva ababivuga cyane n'abantu bize ntazi amahera mva makungu yava kandi yarize amahera mva makungu ava mu byo washoye none turananiwe guhingura ngo dushore abantu rero mugabo novuga yuko ubu hari hafise umuzirikanyo wamaze gukanura hari hafise abagihumaguza n'abandi bagisinziriye mwabivuze Burundi burafise ibitoro bufise buri kintu cyose kugira ngo nabwo bube vya bihugu vya mbere bitunze mubona ho hindurwa uburyo twiga canke birasaba yuko turinka abantu baje kuvyiga duteza guhindura ingene twiga tugire ubushikiranganje bw'indero burya n'akarenderwa tugifise hariho abize basi bakiga indero burya kera umwarimu ntiyari uwo kuguha ubumenyi gusa yaraguha n'indero none abarimu twabujije kurera hariho amaweneje yaje aca avuga ngo école amie de l'enfant umwarimu asigara akageregera imbere y'abantu mu gihe twebwe igihe cacu mwarimu muhuye wabuze ko ari umuvyeyi wacu muyaguhana uno munsi mwarimu agize ngo hano umwana umuvyeyi amwirukako uno munsi mu ngo zacu harera abayaya n'ababoyi none uwo muyaya urazi yo yakuriye uwo muboyi urazi yo yakuriye uwavuye mu minwe y'umuboyi n'umuyaya acaja mu minwe ya mwigisha wamubujije yuko amuhindero ngo mumpere mwigisha ibiharuro n'igifaransa gusa muga ntandero kuko umwana yigejeje nabi kirazira kumuhana n'umugenzi ucuhendahenda ihorere mama kubera iki vyazawe n'abande muza gusanga vyavuye hanze kera twe twariga ibintu bijanye n'ubuzima bw'umuntu umwana yiga yuko kizira ikaziririzwa gushurashura none munsi abo bo hanze bazanye ngo bereke ngo ubukingirizo bereke ibi bigisha ntivyabaho hajya no kuvuga bariko badutwara wa muzirikanyi wacu duteza rero guhindura ingene twigisha ubu duhindure uzurabe je naragize rusasuma ndaraba ugwaruka abantu bose bavuga ngo nabashomeri genda urabe aya mahinguriro dufise ngaha muzosanga hakorayo abanyamahanga kubera iki basanze urugwaruka ntirubishoboye muga kandi rwarize genda ubirabe ntugire ngo ico n'ikinyoma ushaka ugende mu mahinguriro hose bazana abahindi uzosanga ari abakenya ari abaganda gushikaho mu Burundi atawe barize ivyo vya mekanike n'ibiki simpara numva ngo muri ETS bariga za toreri
mugabo genda urabe ko ari uzi kumanika ya minara y'amatelefone uzosanga bazana umukenya cyangwa umuganda mugabo dufise uvuga ngo yaravyiza mugabo ubwira uti bikore ntibikunda ni hajya hatumye rero kugira ngo ubwire ibintu ubona n'amaso maze kubibona uko niho twaciye twubaka kiya kigo cy'Irusi kijya kigo cy'Irusi kugira ngo gisubire kwigisha uwize so baba wize mubisanzwe ugiye kwiga ubuhinga wize ugiye kwiga ubuhinga buzogutuma ukora none uciyumvayo ngo ufise diplome mugabo umutwe bwa buhinga ntaburi twaciye tugira iki twaciye turabingere duca uwo yize dusubira kumwigisha tumukariza ubwenge kugira ngo ashobore kugira bwa buhinga uvuye Irusi uzura buno munsi aragenda agacaronka akazi hariho n'amashure yigisha neza je ndavye nk'abana bahereza kuri IPG Igitega uzosanga baca bahubuze cyane cyane nk'abize by'ubuhinga ngurukana bumenyi baca baronka kubera iki nuvuga yuko nk'ubu woja kuraba inyigisho bayigishaho bigisha inyigisho zijanye n'ivyo ukora uzuraba biga environnement uzubona bariko barakora ibintu ivyo rero nivyo dutegereza kwiga kugira dusohore abahinga muga tukazokwiga tudashaka gusohora abahinga hazoza abanyamahanga n'abanyamahanga ntibazokwemera guteza imbere badateza imbere igihugu cyabo niho tuzohombera dusubiye inyuma mwavuze ati mu Burundi hari ubwoko bumwe n'ubwoko bw'abarundi gusa ariko mugabo biracari mu bwizwa shingiro hazogeraho bikorwa mu bwizwa shingiro kuko tuvuga ati mu Burundi n'ubwoko bumwe ega ababishize mu bwizwa shingiro ni bande ni babandi wamuzirikanye wari warafuditse nese nkubwiye umutama mworoha niwe twayaze ndamubaza nti none nta rurimi rutagira ubwoko buruvuga ikirundi kivugwa n'abande w'abarundi bijya wanditse ko avuze ko abarundi abo barundi ahubwo batabaho ari abahutu n'abatutsi n'abatwa nko kumenga ni leta yunze ubumwe y'abarundi niko no bivuga ubwo rurimi rwavuye hehe kirundi kivugwa n'abande ngo abarundi vuga igihutu numve nta gihutu vuga igitutsi numve nta gitutsi vuga igitwa numve nta gitwa none cyumbwira ncabwenge nkujya akaba ari waturoga turabana tukavyiga mu ishure none abavyanditse mu ibwirizwa shingiro sabize kwa mworoha rya shure ubu rero hajya hazotera igihe muraze mu ibwirizwa shingiro kubera nka je nakuriye muri CNDD-FDD jewe ndazi yuko aho karagamutima k'ubwoko ntako dufise bo mugambwe no kuvuga yuko twebyo twigisha rwa twigisha turabarundi igihugu gitezwe imbere n'abarundi ntigitezwe imbere n'abahutu n'abatutsi n'abatwa gitezwe imbere na beneco abarundi novuga yuko rero mwibwirizwa shingiro haciye hajamwe akantu kubera rero uko kuntu natwe tuba tutavyemera natwe twaragwagize ingwano tuvuga tuti ibi bintu inama nkenguza amateka izoza irasuzuma bihere erega bizotabihere kuko nukure mu ruvyaro rushasha rufise umuzirikanyi ubona ivyari hanyuma gushikaho tuba abarundi ko nk'ubu ndamaze kubona mu mvo zituma rudatera imbere ico kirimo ubwoko burimwe mu mvo zituma rudatera imbere uri kuragira inama shikiranganje urumva bakubwiye bati ubwoko ibi bitigiri nukuvuga naho buri umuhinga w'ukuri ibitigiri byaba byakwiye mu bwoko bwawe urumva mwamaze gukwira naho buri umuhinga ntuza bapfuma bazana ikigaba taco gishoboye cyo muri ubwo bwoko niduhomvye kubera umuhinga twamusubije inyuma tuzana ikigaba nico gituma uhora ubona hariho abantu bamara amezi nk'abiri bikabananira kubera iki abayaje kubera bwoko gusa ntabayaje ko abishoboye hanyuma bigaca bimunaniye je zovyemera ntegeza aho cada murungika muge bacavuga ngo mpakuzane bwa bwoko nyene none umva mpakusubire gusambura kwamara uri kurubaka ugira ibi abagore ntibakwiye izi ntara ntizikwiye ubwoko ntibukwiye ukama muri ivyo mu bisanzwe tuba turaba tuti abahinga ni bande kuri iki gisata gisaba umuntu ameze uku nuku uwa mbere twa dufise ninde ni Miburo Karaveri ugacuvuga uti iki gisata gikwiye umuntu ameze uku nuku abantu babikwiye ukabatondesha ukavuga uti ni naka n'uyu abo bantu bashize ku kivi nta myaka ibiri yohera Burundi utabonye bwahindutse muga mu gihe tuzoba tugira abantu ngo baje guserukira ubwoko nubwo bwoko ntibwanamutoye
erega ntuzi ibikino birimo none harumva habaye ikoraniro kaminuza y'ubwoko kugira basi badutorere urumva ubwo bwoko ntuzoja kuba raporo kandi ukaza wumva vya bijojo nyene ngo mu bwoko twarose we warose iki ngo tubona mu bwoko vuga ikintu ba warose ni giki haje kigaba kinazova giteje imbere igihugu kikiba amahera kandi mu kurya ibiturire ntibaraba ubwoko kabarya ibiturire barya mu bwoko bwabo n'ubutaka bwabo byose ibi rero bikwereka yuko byose novuga nti nibiremantanyo mwibwirizwa shingiro burya hazotera igihe none nkasi ndiko ndabibasigurira aha harabuza abarundi na babiri babimenye bakavuga bati bwa bundi turahombera gushika abarundi benshi bazovuga bati ibi byo bwoko kuraho kuko twarahomvye uburundi babugeza bwarahombye kandi twarahomvye nivyo. Reka tuje kumbona kazoza imyaka 6 igombira umandi mutanguje imbona kazoza mubona ko kwihangiro mwihaye riri ku bice bingana gute? Nabwiye turi ku rugendo nk'ubu je ndiko ndaba mu 2020 Uburundi bwari bumeze gute ubu Uburundi bumeze gute ivyo rero gendo bimpimire wewe urumemesha makuru ni bugumuzunguruka hose urabe ku gisata uti mu 2020 hari hameze uko mu 2020 ubwa mbere nijya mbona kazoza ntayo twari bwagira kandi ari umushingi none umva ko twubatse umushingi ico ni cyambere mu 2020 abarundi ntibari bwamenye gukora jewe nyene ndibuka mu nama harigeze aho bavuga ngo vision 2025 kandi turaje nama menshi cyane je ico gihe nababwiye nti jewe ivyo bintu muvuze ntavyo nemeye ko mu 2025 Uburundi buzaba busuka mu buvuzi ntavyo nemeye bagwa mu gahundwe ntekana isigura kugira umenye iyo uzobugeze iyo kiyagira ishusho ubanza kuraba ibituma uhashika abarundi bari bicaye ico gihe kwicara neza bicaye atanumwe yumva ko ashobora gukora ikintu na kimwe none wowe ushobora kuvuga ngo tuzatugeza aha utarapfa naho wicaye ndibuka mu 2020 aho nciye hose ugwaruka nta kindi gwavuga ubushomeri muribuka nshengira umwiherero w'ugwaruka gwize turaraba inzira yo kuva muri iyo ugwa ruririmbo gwitwa ubushomeri kuko niryo jambo abantu bapfa kurivuga ntaryo bazi kandi ubu basigaye rivugwa n'abagiye politiki kuruta abo nyene nuva ni jambo ryabaye politiki ubushomeri no kuvuga iki ubushomeri no kubura icyo ukora none Burundi hari umuntu numwe abuze cyakora kwere cyane ndaberekana akazi cyane amahera ndababwira ingene mwirirwa muraho nyanga murengana mukamukaka kuyatora kuko muzi ko amahera arayizana baguha mu ntoki amahera ararondegwa abo baririmba ubushomeri rero ni bamwe bamenyereye kurya batarushe basega wovuga ko abuze icyo ukora gute no ngaha mu gisagara cyane nabwiye akazi karuzuye mugaca bavuga ngo kampe none gukora iko utokiye akazi reka ngo akararo ndatanze aha mu gisagara nyene sinirirwa ndidodomba ko amayara ari menshi ajya amayara arasa amahera ko ntarabona uvuga ati aya mahera ndayatora uti na mahera gute urabona ingere twijukiye Burundi cende muri samase none hajya uwo fata umugambi ati jenge aza niyegeraniza amayarara nigirira ikirundo hajya Rijyarara rimaze kubongera hamagara umurimyi amahera hari ikindi none ucuka neza amahera none ntaca kugurira none niko ntarabona abajene bavuze bati tugire koperative yo kwegeranya aya masa yose tuyajane tuyegeraniza ahantu abarimyi bazoyatugurira konzi yuko tuzoyagura twebwe abarimyi tuzoyagura mugayo mahera ntayushaka mugucuza kuvuga ngo mpakazi kandi akazi kari wakimye wenyene novuga ubushomeri no kubura icyo ukora nta murundi numwe abuze icyo akora no kubera ashaka ko bamuha iwo mutima nawo guhabwa ni wa wundi twatebwa ni wa muzirikanyi batwikira ngaha mu mutwe nze rero ubu ndiko ndaraba ubugwaruka rwa ruririmbo nta ruhari
ubu n'umuntu avuga ngo ndakenye abivuga nyene ntavugira hejuru, abanyepolitike ne bavugira hejuru ngo agire politike bamukurikire yuko ntawe uzokugaburira, tubimenye utegereza kwironderera. Abanyepolitike rero bashaka ko leta ngira ngo igira ya refectoire rusangi ntuze yavuga Gaston niwe yavuze ati nzogira ntuze refectoire rusange gurya wigira ngo nivyo babashaka, ivyo navyo ntibikunda. Nawe nyene umubajije no busa kugira ati igitwa batantoye nuko nababwiye ibidashoboka. Rero mumbona kazoza urumva nk'ivyo, je ndabona yuko umushinge twawugize twaravuze tuti urabona mumbona kazoza irafise inkingi. Izo nkingi harimo iya mbere ni uruhara rwa leta. Tuvuze leta rero abantu bazi ngo ni uruhara rw'indongozi. Uruhara rwa leta ni uruhara rw'umwenegihugu wese. Uruhara rw'indongozi ni uko batondesha ibintu bakamenya ko umwenegihugu wese ariko arakora aronka vyangombwa ashobora gukoresha, yuko utamurya igiturire, umuha ivyo vyangombwa arondera vyihuta kugira aje ku kivi, akamenya ko umutekano wewe umeze neza, akamenya ko hagize umuhonya ugakanu hari ubutungane bumeze neza. Ubu rero urabona yuko nkaho twasanze haragahaze ni mu ntwari bereye, kuko hariho naho mu nkingi ico twita vuge nta mwana n'ikinono, nuvuga ko abantu bose bangana imbere y'itunga ry'igihugu, ico bita equité sociale. Nk'ubu utwararavye ruti none kubera iki amahera y'igihugu menga 80% yose aherera mu gisagara ca Bujumbura kandi ari ay'igihugu cose, duca tuvuga tutoya reka rero tugire ubutegetsi bw'igihugu bugende kwegera bene gihugu. No kuvuga yuko iyo bwagiye vya bikorwa bene gihugu bakeneye bizoca bikorerwa hariya nyene, ya mahera yahora ari Bujumbura yaduze ubu arakwiragiye mu ntara. Nk'ico urumva ni igikorwa twagihejeje, uzobiraba kuri ku mahera azokora muri uwo mwaka uzobona ko yaduze. Mu mbona kazoza urumva nk'iyo ni intambwe. Urumva uri kuraraba tavuga tuti dutegeza kugenda turi urunani twese, ntihaje ubona navuze nti turi kumwe twese birashoboka, tugira urunani ivyo vyose turondera bizokunda, muga tutatanye ntibizokunda kuko mwaca mu nzira y'uwundi muyiwe, mumaze gutatana ntimugira iyo muja kaba kabaye. Nkaho uno munsi urabona ko abarundi nibitwaye ko turavuga ikibazo c'amoko, nta muntu agikiriko aracuruza ubwoko. Ubona abanyepolitike bacuruza ubwoko gusa nibo babugize politike, muga abarundi nk'abarundi ubu ntawe gicuruza ubwoko. Novuga uburunani biriko raboneka nk'abarya bateranya amatongo bariko baragira, nzonezerwa cyane umunsi nzobona nk'ubu nk'abarundi nk'ijana bazana amahera bagashira hamwe bati twubake inzu y'igorofa 50. Wowe ukazana amahera yawe, naje nkazana yanje, ubundi akazana yiwe, ubundi ayiwe, ninde ajeje kubashira hamwe? Ni bimwe rero tuvuga niba za ndongozi arizo zirongoye abandi zica zibashira hamwe, zigaca zivuga ziti reka tubagire na etude nziza, inzu itazoca isenyuka. Nko bugasanga mwubatse muri nka 50, umwe atwaye igorofa ya mbere, ubundi ya kabiri, ubundi ya gatatu, ubundi ya kane, ubundi ya gatanu, bakubakira hamwe. Ubu rero ndabona ko abarundi bariko barinze bashira amatongo hamwe, uzingere tuyakunda. Ejo naho uzobona bashize amahera hamwe rero bakore rero ibikoreka biboneka. Je rero ku bwanje ku mbono kazoza ndiko ndaraba ikibazo c'inzara ingere turiko turagitsinda, ingere turiko turashariza Uburundi. Haje hakenewe indongozi gusa, rero ntubona nko uko bariko barashariza Uburundi. Iriga mu mbono kazoza ico turagikeneye naco. Buke buke n'urugendo. Ingorane rero zihari n'abantu bacavuga ngo urabona ngo ntiturashika, ngo yatubwiye ngo ntiturashika. Banza urabe aho wari uri ucuraba aho ugeze, iyo tuja naho hariya tuhabona twese turabizi ko none wirigura bivugira iki, twese tuzi ko tutarahashika. Mugabo hariho abantu baca intege abandi ko shetani zamaho. Bene Israeli bari mu nzira, hariho abagabo bitwa bakora ababiramu, baratevye babwira Musa ngo wowe tubwiye ko tujaye mu gihugu c'amata n'ubuki, ngo iki nico gihugu c'amata n'ubuki wadushitsemo, ntiturashika. Oya twe dukeneye ico gihugu arakibaze ko kitubwiye. Erega hagiye n'abandi bavuga ngo none ubona bimwe yatubwira ngo Burundi ngo buzabuteye imbere, ngo none ubona ngo buteye imbere, ngo nta kigenda. Bagaca bivugira uko nyene. Nibamenye ko turi mu rugendo,
navuga ati tugezehe tuza urugendo ni intambwe ku ntambwe uratambuka kandi uraruha. Ikintu gikomeye ubwa mbere no kwizera yuko ushikayo. Kugira wizere ko ushikayo nukuraba ibyo impamba ufise. Dufise abantu rwaruka mbere rugifise inkomezi, dufise tugakama Imana yaduhaye, none dufise Imana tugakama twagira abantu bameze neza. Umva impamba turayifise tujanayo. Hasigaye rero ko iyo mpamba tuyiteka igasha. Nivyo byo guhingura yo tubabwira ni ibintu nk'ubu turiko turavuga itunga kama. Tunga kama ba mukerarugendo baca baje bazana amahera. Ivyo vyose nivyo biriko vyerekana intambwe. Rero je wanje mbona urugendo tururembeje. Mbere je nakubwira ko hariho nk'abarundi bamaze gushikayo. Bazoshika muri 2040. 2060. Hariho. Jewe turiko turaganira hariho ugwaruka tuganira ukumva uti yarashitse. Je ndabona yuko hari abo mu 2040 bamaze gushika bo ne benshi cyane. Novuga ubu rero ubu nukuza barakwegana dugire gwa runani kugira ngo tuze tuhashike twese turi kumwe. Mwabivuze ko hari byankenerwa bikenewe kugira ngo dushike muri yo mbona kazoza, ariko hari muri bimwe mu bisata biri nubwo muri za nkingi zimbona kazoza, ariko ibyankenerwa bisa n'ibigwe kugira ngo biboneke nk'akarore nk'uko bari nyuma mwavuze namwe musanzwe murima ikintu c'ifumbire, mwaravuga ati nivyankenerwa mugabo haraho bigora kandi barisha n'amafaranga n'ibiteye. Iyo fumbire ni kuki tuyirondera hanze tuyifise ngaha. Je mbere mu mbona kazoza sishaka dukoresha ifumbire y'ikizungu. Mbona kazoza iki gihugu cyo Burundi giteza kwitwa igihugu bio. Igihugu twifitiye ivyo kurya vy'akanovera bitagira gasebwa. Iyo angre ntidufise phosphore ngaha kweke tutoyicurira. None iyo mushaka ntigugwa amahera mva makungu. Mwashoye iki kugira none mwigure. Erega ariko ruhombo nyene. Urumva twe dufate uduhera twari dufise tuza tugabira abandi mbere kugira tutohingura ngaha. Je narahimirije abantu borora inkwavu. Nico gitungwa ca mbere coroshe kiba korora. Gifise amase aruta kure niyo ajya amase y'ikizungu. Ajya amaganga y'inkwavu yonyene ni ikintu gikomeye cyane. Urumva rero uvuze ngo turacabura iki tukizerinze ikintu cyose tuzoba tukigurira hanze, menya yuko tukibuze. Reka kuvuga rero ngo ndagifise naho uzovuga uti ngaho ifumbire ngiyirisesa ariyo twakuye hanze ntayo dufise turayikenye. Shaka umwe wese ashaka agire muhira yiwe stoke y'itoni 1000. Igihe cyo tuzoba tubigurira hanze ntavyo dufise. None nko buvyo kwiyugara covid warabonye ingene isi yiyugaye. Ni kuki tuguba twimenyereza. Ejo naragiye kuraba ndabona abantu batawe gukora imbuto y'ibigori. None bari barindiriye iki? Kubona imbuto y'ibigori tuja kuyikura hanze dufise abantu bize ngaha, aba engineer bize agronomy, turafise aba docteur, mugabo tu imbuto y'ibigori mpaka none ba muri Zambia bafise umutwe urutu w'abarundi kubera wa muzirikaye gusa wugaye. Ubu nkobo nagize umugwi w'abantu bo gukora kwiga gukora indya z'ibitungwa. Kubona indya z'ibitungwa ngurinde kuzikura hanze. Ivyo bazikoramwo tubifise ngaha. Gusa kubera wa muzirikanye ubu nkobo nagize umugwi je ndizeye ndazi yuko mu mezi 3 je ndazi ko bazomenyisho ku buryo atarya z'ibitungwa tuzoba tugikura hanze. Muguna muzo za wumva hari ibintu bazana ngo vyitwa ngo premix, ngo vyo kuvanga n'ivyo kurya ngo dufise ngaha. Ndabaza rero premix iri mwiki ngo irimwo ama proteine, ngo irimwo ama vitamine. None ngaha nta vyatsi ntanja zirimwo ayo ma vitamine. Ati ego none munaniwe niki ngo tuvyikorere. Uvuga byose ntagira ikintu uzovuga ngo turakenye iki, ngo turakenye igitoro, turagikenye nyene naho hazoba ngira ngo emwe hose unywa igitoro kusha no muhiri wawe ukagira nk'iritiro nk'ibihumbi 100 ufise wawe. Igihe cyose tuzatugikura hanze ntaco dufise kuko isi irashobora kwiyugara umunsi umwe. None ntibikunda ntitwabibonye covid ntiyabigize. Ubu muri izingwano ziri muri za Iran ntiziciye zituma abantu bose bakanura amaso. Kare wavuga ngo no Burundi bukenye gusa, mugo mwace mubona ko nabandi bagikenye.
rero ntagire utwega uwundi, ahubwo twebwe umwanya twawumaze mu njyane gushika umutwe wacu wose uja mu njyane, uja mu ngwano, ntiwagenda mu ngwano y'iterambere. Ndipfuza yuko nobona uno munsi abarundi bavuze bati umutwe wacu wose uje mu rugamba rw'iterambere, ntidusubire kuja mu rugamba rw'ingwano, kuko hariho abantu mu mutwe bakiri mu ngwano. Reka nabo nyene ndababona, kandi ingwano yaraheze muga, ariko vyamerega n'abanyisirayeli bashitse hariho abatamenye ko bashitse, baguma uko nyene batamenye ko bashitse. Ivyo rero ni ibintu bibaho, turi abantu, kandi urumva abantu umwe wese Imana yamuhaye ingabirano yiwe. Hari n'uwo yimye, burya hariho Imana yimye. None nk'umukehabwenge, umukehabwenge uramaze kumubona, kurya urazi igihe Imana yamwimye, muga yamwimye kubera iki? Babajije Yezu ngo burya ngo ko ari impumyi, ngo mbega hacumuye se cyane niwe yacumuye? Ati no kugira ngo ubone nazo bw'Imana bwigaragaze. Kurya muntu w'umukehabwenge, harya Imana yashatse kuraba ubumana bwayo ngaha kw'isi, kuko umuntu wese ari mu Imana, ukamureka ntumufashe, urya Imana n'akandi kantu yagushiriye, ni devoir yaguhaye kugira ngo nyine umutunge. Nta numwe rero adafise ingabirano. Hariho ufise ingabirano yo kurima, hariho ufise ingabirano yo kuhingura, hariho ufise ingabirano yo kuririmba. Kuririmba navyo birazana amaheraga. Hari imigambi mwashizeho yo gushigikira ugwaruka, mbega mubona ugwaruka rwaritabiriye akamo k'iyo migambi? Ahubwo ugwaruka iyo nyene rutakitaba ngira ngo tuba tugeze kure. Burya abarundi bakeneye gusa umuntu abakabura, baraciye ubwenge cyane kandi barafise ishaka, bari bakeneye umuntu abakabura. Ugwaruka mwarabonye ko narugendeye, ndaja mu ntara zose ndaba ingene bariko barakora, ndabona yuko bagwitavye. Ari aho nagiye mw'ikomine nari nzi ko ariyo komine yoba ikenye kuko iri kure yibarabara, banyakiriza amapikipiki arenga 300. Ncavuga nti none bose baje n'amatagisi moto, ngoya ngo burya bari baje kukwereka ko bamaze kuronka kanoti bagendera ku mamoto. Rero ugwaruka rwaravyitavye bikwiye. Erega nta kintu na kimwe bategeza kwitaba 100%. Hariho n'abagifise umuzirikanyi uhumirije, hari n'abandi bakoze barahomba kubera bagiye batagira imbona kazoza. Erega ibintu byose n'imbona kazoza, uravuga uti nk'ubu wewe uri mu kinyamakuru, ico kinyamakuru wakoze none wagikoze atacugikuramwo, aho uvuze ko atacugikuramwo wacu biheba, wagikoze kugira ubwo umuseka. Ni ukuvuga nk'ubu wewe ufise iyo mpano, baracisha iwawe ibintu vyo kuhayanisha ibintu vyabo, none ubibagirira ku buntu, bibagirira ku buntu wari umweranda. Ni ukuvuga yuko nawe urabona baritavye akamo. Ico kinyamakuru canyu n'ishuri cacigira ko twese turiga, ahubwo bamugerageza muze muranaroba n'ivyigwa vy'ahandi muza murabidushirirako. Hariho ivyigwa usanga bijanye n'uburimyi n'ubworozi, ntibimwe ariko muravuga vy'ifumbire. Narabonye yuko ushobora guteranya utugarama dukeyi tw'isukari, ugaca ugira utugarama dukeyi twa carbonate de soude, ugateranya ugaca ushira mu mazi, ugaca upompa ibiterwa, ugasanga ibiterwa vyiza bio. Nk'utwo mwebwe nitwo muca muza muroba hariya, mushikiriza aba Barundi bagume kw'ishure gushikaho bose bazogira. Ariko ugwaruka ndarushimira cyane kandi ndanarukeza kuko rujya ruririmbo, naho ndonka abakinyandikira bambwira nabuze umutahe umutahe urawufise nuko utawuzi. Bama bivuga ngo nabuze umutahe nokora iki? Urabizi na paje ntiguha ku buntu, murahiganwa, murazana imigambi igahiganwa, ukerekana ingana amaheruzo yasubitsa. Basanze utazoyasubitsa ntibaguha, nuvuga utegereza kuba uri umuntu wugurutse ufise wabuzirikanye. Ariko imbere ni heza, nabonye ugwaruka hariho abasigaye bashora hanze ifu y'ibigori, bashora muri za Canada, za Amerika. Mugo bwa mbere bahereye ku mazi, je nagiye kubaraba bakora amazi bisanzwe cyane, akantu gatoyi. Mugabo uno munsi bageze ku rwego bashora amakontenere. Ndabona ugwaruka hari nabo nasanze bageze iyo za Kinshasa bariko barakora. Ugwaruka rwaragwitavye kiretse
mugabo hariho ico nohanura n'abavyeyi. Hariho urwaruka rufise umuzirika rudakanura kubera abavyeyi babo. Abavyeyi kubera uko bakuze bibaza ko umwana wewe nawe azokura uko nyene, ugasaba mubwiye wewe uzoronka akazi, leta izoguha akazi, nagira yiza akore. Censhi adakubaza uko nyene. Hariho abavyeyi rero baca intege abana batabugurura amaso ngo babone bumve yuko bokora. Ni nabo bana rero usanga mbere bafise ikibazo benshi kubera abavyeyi babo nabo batabugurutse ngo babugurure, kuko umwana avuga ururimi yose. Ukaba wakuriye mu muryango w'ibifitine na wewe uzoca ubigifitine, mugabo iciza nuko paye kiriko irabigisha bose. Ushaka kwiga wese baramwigisha kugira ngo abanze akanure, kandi ndabona yuko biriko biragenda bitera imbere. Tubakeze ubwa mbere. Hama ikigira kabiri, abatari bake haravuga ati kumure nibisanzwe ni gukabukanya, ariko kandi mbega nakaye kunguko ku Burundi kuno munsi buramutse ubumwe bwa Afrika. Urankeje mugabo ntuvuze uti ni umuzigo. Mwisanze je murambwira abantu iyo ubonye umuntu bamuhaye amabanga uramubwira uti garama wonkwe. Reka kumubwira uti ndagukeje kuko ni umutwaro aba yikoreye. Burya ntimurabona yuko no mu Burundi ndahafite umwanya muto. Ndahafite umwanya muto, muguwo mwanya mutambona hari hakunguka igihugu kiba kirose. Wewe usanzwe uri umunyamakuru urazi yuko igihugu ikintu cyose kimenyekana ari uko gishize ahabona. Ubwa mbere abarundi barabonye ico bari kubona Uburundi butorwa, ntihatowe umukuru w'igihugu, hatowe Uburundi. Nuvuga vyerekanye ko abarundi si abanyakajagari. Abarundi n'abantu batonze ku murongo, abarundi n'abantu bari kirumara bamariye amakungu. Ayo manota ntibari bazi ko bayafise. Mugabo bamaze gutorwa ngo barongore iryo shirahamwe, baciye babona ko arabizigirwa. Iyo ni ikintu ca mbere. Uburundi bwarabonetse ko ari ubwizigirwa, bica bimenyekana imbere y'amakungu ko Burundi ari ubwizigirwa. None koko nikajayo. Kare bavuga bati ni igihugu menga ni igihugu catawe catakaye. Hajya rero ni ca mbere. Ikigira kabiri, abarundi urumva haciye baramuha agateka kiwe. Uburundi si ibyo gusa busanzwe bukorera ibintu byinshi amakungu, haba mu byo kugarukana amahoro. Murabona yuko nkaho hakurya ikongo iyo buta Burundi ibintu byari vyayangaye. Mugabo kubera twebwe dushaka yuko amahoro abaho mu karere, dushaka kuvyemera ko haba akajagari. Muri Central Afrique murazi yuko naho hari akajagari, abarundi bashitseyo barasubirisha hamwe abariko baratata. Uno munsi ibintu bimeze neza. Somalia uko nyene si kiconyene. None rero Burundi ubu naho kubera bamaze kubona ko abarundi bafise ikintu boterera Afrika, baca baturondera nyene guterera. None we nk'umuntu afise urubanza ukamuterera, uca uvuga ngo akugukuza gukora ko naka, ivyo ari vyose uzobona nawe igiseke kizi wawe. Iyo wikoreye igiseke uja gufasha nawe hariho igiseke nabo uzosanga kije, ntuce ukibona ubwo nyene. Mugabo igiseke bazodusubiriza mu nkoko nabo nyene. Rero muri Afrika kunguko mwakumvise Uburundi nuko ubwa mbere burashashe mu makungu, kandi murazi ko arico cipfuzo mbona kazoza Burundi goshinga icumu mu mashinga. None ntumva ko ari imbono kazoza, mugane wiyumvire Uburundi iyo twari tukiri muri vya bihe, ubu kwemera ko bushobora korogora ubwo bwa Afrika, bavuga ngo mushaka kutuzanira bimwe vyanyu, ntibari kuvyemera. Hariho abavuga rero ngo ni ugukurakuranwa. Sokurakuranwa bijya n'ivyo abantu batamenya. Hakurakuranwa uburere. Nk'ubu haramukiwe akarere ka Afrika yo hagati, ubu hazoca hakurikira akarere ko mu burengero. Novuga ko icegera canje ari mu burengero. Mugabo iyo bashitse muri ako karere muratora, hari n'ubitinya ati ntavyo noshobora. Burya none abamaze gutwara ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ibihugu biga, hariho abatinya, hari n'abandi babisaba. Je ndazi yuko hariho abandi babisaba bakanasekana, bagasekana, mugabo bakavuga ati wewe oya, uyu niwe tubonye ari vyiza. Rero so gukurakuranwa ni ubuhizi,
igihugu kiba kiriko kirerekana kandi bakabona ko kizogirira kirumara ibindi bihugu. Ejo bundi hahimbajwe n'umunsi wahariwe Afrika, ari Africa Day, no munsi wahimbajwe, navuga ngo vyari ibirori koko, hari navuga ngo ibitari bike mwashikije, muravuga ko ibihugu vya Afrika kugira ngo koko bitera imbere bitezwa kuja hamwe. Mega mwa kino kiringo muko murongoye Uburundi buramutse umwe bwa Afrika, hariko akorwa iki koko kugira ngo ibihugu vya Afrika koko avyungubu? Ivyo rero nico gikorwa turiko. Burya turafise imigwi iri ku kivi yose iri kwikora kugira ngo turabe ingene twokwegerana neza. Rero n'ubu hariho inama yimirije akarere kose kazoza gutanga icegeranyo raporo y'ingene bariko barakora kugira ngene dushike kuri iryo hangiro twese tube hamwe. Murazi ko hariho n'akarere twagize zirekafi kajanye no guhanahana ibidandazwa. Bijya vyose no kugira ngo twegerane, jewe shoreri wawe ivyo udafise nawe ushoreri wanje. Rero tubaye umwe iciza ntidusubira kuzimbana, tuba turi hamwe. Rero ico gikorwa niho ubona turiko turarondera n'ingene tugira amabarabara y'indarayi, ingene twogira ingene no kugenda no mu kirere hasi. Muramaze kubona nk'aha iwacu muri Afrika y'ubuseruko nk'ubu urabona ko hariho amabarabara yitwa rusange, nk'iri riza riva muri Tanzania rikinjira Kigoma rikaca Mabanda, rizobandanya rikabandanya gushika ku Ruhwa, irindi rikaca Ikongo, n'amabarabara ayo yose yo gufatanya Afrika. Ivyo bikorwa rero ni agenda twaramaze kwiha ihangiro, intumbero, tuguma rero ari ivyo turiko turakora gushikaho tuzobishikako. Amanama nyene dukora nayo kugira ubwo bumwe bukomeye. Umuherutse no mu gihugu ca Burkina Faso, umukuru w'igihugu waho yaravuze ati yarabarindiranye n'igishika kuko ni kimwe mu bihugu bitabarizwa muri uwo muryango. Hari icizere cyo gusubira kubona ibihugu bitari mu muryango w'ibihugu by'umwe bwa Afrika bikasubiramo? Ega ntivyigeze biva mu muryango, ahubwo gusa barabikumiriye kubera ivyabashikiye, guhindura ubutegetsi bidaciye mu ibwirizwa shingiro, kandi mu masezerano y'ubumwe bwa Afrika bavuga yuko kizira kaziririzwa ko hari igihugu bahindura ubutegetsi badakurikije amategeko ibwirizwa shingiro ryabo. Rero ico gihe iyo bibaye bacavuga bati wewe rero nta jambo ufise gushika usubije ibintu mu buryo. Rero ingorane bari bafise bwa mbere nuko atawari bwabagendere bwabumviritse, kuko naho nakubwiye n'abanyamuryango, umunyamuryango ntumuta, muragumana naho abari mu bihano muguma muvugana ingene umwunguruza umufasha kugira ngo ashike. Sibo ba mbere bishikiye, mugabo ingorane zabaye rero haci habura abavugisha, arico tubavuga bati bari barindiranye igishika wogenda. Rero naragiye turavugana kugira ngo tubafashe ingene babandanya gushika aho basubira kuja mu rutonde rw'abandi. Rero turavye ivyo twavuganye, ndizeye yuko aho bukera natwe tubaherekeza ku buryo tugumana, ubumwe bwa Afrika bugumana nabo bubaherekeze. Ndetse barahanzwe n'ikibazo c'iterabwoba, aho hagoma hariho imigwi itera abene gihugu ikabica. Nk'ico kibazo sibo bari bakwiye guhangana naco bonyene, kuko iterabwoba ni igisi yose. Ibihugu vya Afrika rero nkaho byaba bikwiye ko bija hamwe bikagwaniriza umwase hamwe, kuko hariho kimwe ico ca politike n'ikindi c'umutekano. Abene gihugu ikintu ca mbere bakeneye nuko bagira impore, kuko ntushobora gukora utagira impore. Hanyuma rero ivyo vya politike bikabandanya. None nk'umuntu umubwiye yuko ategura amatora ejo buca barasa, mwibaza ko vyoroshe? Ntimurabona natwe abahora bashaka gutora amatora ko baca batangura gutera amagrenade kugira amatora ahebwe? Mugabo turanezerwa yuko turi mu bihe vyiza, aho dutegura amatora twese turi mu mpore twibereye ku kivi, kandi ni vyiza cyane. Tuzobona kandi n'umutekano, koko mu bihugu vya Afrika harangwa umutekano muke, tubona kandi hari ituze. Jewe ndabibona umutekano. Burya je nta gihugu ndabona coba caragize ibibazo
biruta ivyo abarundi bagize. Burya mu Burundi ni igihugu caciye mu vyago, je nibaza yuko vyari bigoye cane nuko abarundi bosubiza hamwe, kuko icabitumye indongozi zonyene nizo zatunganya gutera igihugu, nizo zatunganya kwica bene gihugu. Abene gihugu shika batatana atawubegeranya. Ni wiyumvire rero kugira ngo abantu basubire hamwe bagirire icizere indongozi zahora ari mbi. Iki nico gihugu ca mbere cagize ivyago, none daba ingene ubu bimeze mu gihugu. None noca mvuga ko ibindi bihugu bizoca, ibindi bihugu usanga indongozi arizo ziriko zigwana ahubwo n'ushaka kwica bene gihugu. Rero ivyo biratorerwa umuti, birihuta cane kugira bitorerwe umuti, hama twese turi mu mahoro. Nubwo bumwe rero tugenderanira, ugasanga nkobo umurundi uzomusanga ageze aha, uwundi ageze aha, uwundi ageze aha. Nico gituma jewe ndafise icizere yuko bizokunda kandi ko amahoro azogaruka. Ko mu Burundi niho vyari bigoye, vyaragarutse n'ibindi bihugu amahoro azogaruka cyane. Kimwe mu bintu mwishima natwe nk'abarundi kandi twishimira niko dufise no munsi kibuga intwari, kuko mu Burundi turakina ko ku mupira kandi turaja no mu makungu kandi tukabona icyo bariko barakora koko bigashimwa. Igihe kandi hugu novuga ngo mwugurura icese ikibuga intwari, mwaravuze ati sikera kandi arena nayo iratangura, nayo izokindi novuga ngo izokwakira ibikorwa bitari bike. Kandi stade intwari novuga ko itatwaye novuga ngo imyaka myinshi, mbega arena nayo tuyitege mu kingana gute? Burya umugambo urawutangura niwe umenya igihe uherera, ariko igikuru nuko naho nyene igikorwa caratanguye, kandi burya ikintu cyose gitangurira ku mushinge. Ubwa mbere no kuronka ikibanza kirahari, ubwa kabiri umugwi ujejwe kubikurikirana uriho, ubwa gatatu nuko abamaze kwerekana ishaka ryo gushiramwo amahera bariho, bamaze kuvyerekana. Mbere abamaze kwiyandikisha ubu baramaze kurenza nk'imiliyaridi 6 abigenga bamaze kwerekana ko bashiramwo amahera. Ubu rero ikihari nuko hariho abari bagifiseho amazu, kuko ikibanza kinini cari ca leta, mugabo twarabonye imwe yandi mazu y'abantu basanzwe. Abo nabo nyene ico kibuga baragishaka. Erega ikintu rusangi kibari ca twese, nabo nyene ico kibuga baragishaka. Arico gituma bavuze bati twebwe mbere kugira ngo ntimugogwe ko igihugu kiba gifise ahandi ntimwotuguriza muduhe ahandi. Ubu rero turiko turabiraba aho baguriza ikibuga kugira ngo tutangure gutegura aho kizokubakwa n'ahandi. Dutanguye rero hamwe bo tworohereza bagakora nk'uko bakoze kuri stade intwari, abantu bagashiramwo inguvu. Turizeye yuko abantu none hari uburyo, hakaba ikibuga, hakaba abakozi, ibindi bisigara ari ugukwegerako. Nizeye yuko rero naco kizokubakwa mu gihe ca vuba, kuko ndazi yuko bagikeneye benshi. Mu kurangiza nivyo twabihereko turagiye mu matora, mbega nka se Barundi nihe nyifato abarundi bogira mwa kino kiringo tugiye mu matora? Narije mukunze kubivuga yuko hageze amatora hari amwe musanga ariko baratata. Mbega navuga ngo tugire inyifato yihe ko ari nyene bafise. Ubu ni sawa. Jewe gushika uno munsi ndabona ko Abarundi ikintu c'amatora bamaze, kandi uraza Abarundi barakunda gutora. Hanyuma urabona ubu nta mutima iri mu kirere. Nk'iyi gihe ntiwibuka ko waza wumva bavuga ngo barukoti bakura amenyo, hari ivyo ubu. Nuvuga yuko inyifato ni iyi nyene, twibandaniriza ikivi, hageze umunsi w'amatora tuje gutora, duce twitahira. Kandi abantu rero nibavyumve, amatora ntabera mu ntara, ntabera kw'ikomine, amatora abera ku mitumba. Ni ku mitumba iwacu. None uwo ku yindi mutumba araza gutora, si twebwe nyene abazoba bayarongoye ku mitumba? Ni twebwe nyene abatora, ni twebwe nyene. Hanyuma dutora uwo dushaka. Ico kintu Abarundi ndamaze kubona ko bamaze kugitegera. Ikimenyamenya ni nyene mubona ingene batekanye, ntagirishije inama abakora imigambwe, ndumviriza ibibazo bazanye. Je numvise bitari n'ibibazo, nibazo bijanye n'ingene twese tujana mu matora, atavuga ngo wewe ngo uracishijemo akantu uwundi ngo uranciyemwo, kuko amategeko niyo aje imbere muri byose. Hanyuma kubahirizwa. Ubu twari duhaze
natubonye mbere sinovuga ngo mbere ngo sabe na gihugu ngo inyifato bogira ahubwo abajejwe intwaro kare bigira sinda bibazwa hageze amatora ni kajya kajagari kose twasanze kavuye ko abajejwe intwaro bavuga ngo kango ntimuvuye ngo navyinjiye ngo bigira sinda bibazwa none mbwira igihugu kitagira umukuru w'igihugu ntikigire buramatari ntikigire busitanteri ntikigire bushebudezore ntikigire umukuru w'umutumba cari kugira ngitekane gute abantu nyene arahonyaga amategeko ntawe umuvugisha ngo ni seni gusa none seni yo hatabekeza hose mwese amatora n'ay'igihugu nico gituma tuvuga tuti abajejwe intwaro rero ubu bavyumve ko kizahe kazezwa ko ari umuntu adutobera amatora ico bacumve neza bitegure yuko uwuzotoba amatora azohanwa kuko kare umenga wondonya amatora baguha carte jaune nko kumenga ni kujya kuri stade niho umuntu bamuvuna ukuguru akaja no mu bitaro bagaca baguha carte rouge gusa ntibavuga ngo wamenje wapfunye umuntu amatora rero umenga yatovye ntutovye amategeko y'igihugu uzoyatoba hazokora amategeko y'igihugu uzoba umenje aho niba bimenye umuntu azotoba abatora abamenje abayononeye igihugu nibafata ibitabo mpanavyaha babahane bakurikije amategeko mwa kuvuga ngo ko ari mu matora ngo naho yotoba ntaco ntibirimwo ntituri muri match ya football turiko dutunganya igihugu nta gufyinata n'ubuzima bw'igihugu ico rero nticahoraho numva umuntu yatoba kuko azi yuko amatora aheze ngo zoca nitahira naho yoba yishe umuntu umenga ngo nibisanzwe barakuterana amabuye bakabona uzotera ibuye uwundi amenye ko yateye ibuye uwundi ntibijanye n'amatora ivyo n'amatora wazohanwa abajejwe intwaro rero nico nababwira inyifato ikomeye nuko hategeza kuguma impore itekane bakabikurikirana neza hamwe bavuga bati twebwe iwacu aha ku mutumba iwacu amatora nta gasembwa kabaye uwundi ati nanje waje kunyene umwe wese avuga ati twe ku mutumba iwacu ku mutumba iwacu ku mutumba iwacu ku mutumba iwacu imitumba yose babikoze uko yemwe nimwabona ingorane nimwe twe twigumire ku kivi gusa ntidusamare kuko amatora ntibayarya twabe tubizi twigumire ku kivi ase baro ntibashimire ku kanya muduhaye mu kiganiro tugiranye murakoze cyane kandi ndabashimiye ko mwihaye namwebwe uwo mwanya kugira ngo tuganirire abene gihugu bumve igihugu ingene kigenda kuko hariho nabenshi batahora baronka akanya ko kuza kuri stade kumviriza amajambo iyo rero muriko murabaza nivyo batatomokewe nimwe muba mubibajije abamenyesha makuru rero turabaha ikaze kuko mumbona kazoza tutegeza kugenda twese dusiguriranira twese turi kumwe nkaba ndabashimiye rero ko mwamaze kubona yuko ibinyamakuru vyanyu ari byo abene gihugu bategeza kwigirako murakoze cyane Imana ibahezagire tubashimire